Fizo akabazo kambere of course muri CEO wa Bantu Boy mwihagarikiye kandi turazi neza yuko indirimbo kenshi bwirisohoke muri ndakumviriza hari ikintu cyateye imari mu bafana benshi bamwe batuzakira ukundi indirimbo kiriko ariko gusohora story navuze umwe mu baririmbyi kumbure munzi anazwi aramutaginga ukuntu abantu baravuga ati why kiriko akoze ikintu bibi nka CEO ikintu mwacakiriye gute nacakiriye uko yakoze ibikenewe kiri gusa umwana no mu majambo aririmba namwe nyene baba nk'abajournaliste birabasiga fo arafise ubwenge bwiwe twe turamugorora turamwereka inzira camwo tout simplement ivyo yo baragize byose kuri jewe nk'umusiyo nta mafuti arimo kuko yavuze kiri ku mutima kandi tuze turarega kuba aba hypocrite tuze turavuga ikintu kiri ku mutima ugiserure kuko niwa gumana kijya kintu kize gutera inzigo kigiriki tureke hypocrisie tuze turavuga kijya kintu cyose kitubakiye ku mutima niba nizera yuko we yavuze byari bimubakiye ku mutima kandi ubu nizera yuko afisa amahoro mu mutima wiwe kandi nta mutima mubi yabivuganye kuko we ni wankoshereza ama niduhura nkagutwenga nkakwereka munani nziko mfise inzigo ndafite inzigo ntabikubwiye nzoba ndi mu hypocrite kuko muri Bantu Boy ikintu twigisha twese ni kutaba aba hypocrite iyo ufise ikintu nabanye ndashobora kuba ndabakosheje mugabo baraza bakambwira ku ruhande ya kintu wavuze sico je byambabaje so bijya bintu kandi iyo histoire sinshaka ko tubigarukako ivyo yavuze yabivuze muri iyi ndirimbo iyi histoire so nta mpamvu yo kubigaruka ro tuguma tubigaruka ivyo yavuze yarabivuze histoire yarabaye clair hama n'umuntu ashaka kubeshuza iyo nkuru azoze nkuko yagiye kubivuga ku radio azoze nawe nyene abibeshuze ku radio kubereka abantu bataza kubibeshuza ku radio hari impamvu hariyo impamvu kuko sinibaza yuko umwana ajye umuntu atibagira n'umwana nimba yaravuze bijya bintu akabishira no mu ndirimbo amujya muntu nawe yoba yaratagenze cyane iki azogende ku radio abeshuze ijya nkuru cyane yeskize tout simplement gusaba imbabazi n'ibintu bisanzwe sana natwe turakosha tugasaba imbabazi Imana nimba tukirona kubw'Imana kubw'imbabazi z'Imana nuko uno munsi nkora amakosa ngasaba Imana imbabazi ikanyongereza indi minsi yo kubaho pourquoi udashobora kuvuga ati OK j'ai déconné c'est normal j'avais pas de l'argent à l'époque sinzi wiki nari bize nkuko baba babivuga ukamutahurisha umwana nuko bose shakwinjira muri iyo inkuru izikiriku nabavuga ngo byarabaye yaravuze izo nkuru zose so nimba hari umuntu yumva yuko iyo nkuru ari y'ububeshi azogende ayibeshuze ku radio ara action yabaye nga imbere kuri stage juste ko aririmba kandi turavuga amajambo akomeye cyane washima yakuze ko benshi aba majambo kumbure bamwe bayumvise aho bagerageje gusigura neza bakora aririmba abandi banogora comment ukundi mu ririmbyi bamuvuga haje imbere ya stage mane ukora promoting mu ririmbyi vuga concert ya Bantu Boy kuno yabaye nziza reka go promotinga uyo muntu ntavyo dushaka kumenya nga s'il te plaît vuga ukuntu concert yabaye ngo umengo rukura tubaza ngo ujya muntu baguma bavuga ujya mu nikangaye bavuga umuntu adahari kenshi amakonsera ngaye aba bavuga umuntu abadahari kenshi no baza bajya babivuze nishaka kumbaza jewe moi j'en sais rien vuga concert y'abantu abonye ko concert yabaye neza abantu babuzuye iki reka kumbaza ngo abantu bagume bavuga iki no s'il te plaît by the way big up sana Big Fizo thank you arakuvuga uko reka go promoting muze murareka go promoting ivyo mu promoting muze muravuga ibintu byabaye para kuzana ibindi ukura vanga inkuru nuko ari byabaye genda ubabaze rero baje kubera ko rukuza kubimbaze cyane ariko ndaririmba abandi nabo bakora genda ubaze kubera ko mavuze ukuntu bivara ndabona no munsi team ya Bantu Boy ngaha tushaka tuyage gato abana bakorana bayashaka bayage n'abanditsi bamesha makuru kumira kwazo kambere kwa Big Fizo no munsi mwashitse ngaha Ngozi mubona abanyagihugu babakiriye gute show yari imeze gute mu majambo maki abari shigiye gato parce que ibintu twakoze mwabibonye ubona neza amaso Fizo baranzi
Je pas besoin de présenter en diffusion ni toi kuno waranzi nobona silhouette yiwanje ashaka kumenya ko ari Fizo ikikuru ni message notanga gusa ikintu kimwe nuko noshimira abantu juste bacenga kudushigikira kandi murazi ibintu muri situation turimo mu Burundi ndetse si mu Burundi gusa mugabo ku isi yose hari ikiza cyateye mugabo malgré tout ça sinzi ko navuga yuko Imana y'u Burundi irusha imana zose ama ikindi naco mora nimvira abantu bashaka kwimvira kubera iki mu mazina y'abarundi harimo izina ry'Imana bandi kuri yo ndizeye bande ni byinshi murabizi sinorinda kuyadondagura mugabo kimwe gusa noshimira nuko Bantu Boy Concert Tower ni twari twizeye ko ushobora kuba kubera situation turimo mugabo urabona Imana yabikoze kandi surtout niyo concert ya mbere tugize mugabo en tout cas reka ndongera ukajyo kushimira abantu bavingozi batweretse urukundo malgré la situation babyitabiriye amatike yanaheze inzoga barangiye nk'incuro zishika nka 4 nka 5 bon arashaka no kuza nk'abantu 5 6 mugabo hajya abantu banywa ushaka kwigira abantu banywa kuna abantu 6 bashaka kumara amakazi yose bakayamara mugabo kibejya yuko abantu baje tout simplement bari benshi nkabashaka gushimira namwe mwavuye Bujumbura nk'abajournaliste sinzi bamwe ikintu cyabazanye bashaka kurondera amakuru yo kuvuga ati bajya bahomvye mbabarire no ni ibintu biriyo hari abantu bashatse peut-être mwaje ku ntumbero nziza yavuga reka tuze kuraba bijya bintu nimba biza kuba canke baza guhomba canke iki mbwa kimwe gusa nuko nabashimiye naho mwari kuza naho twari guhomba situation iyo bigeze urashimira uko bigeze kuko biba bimeze kose ariko heureusement reka dushimire kibirengeye yabikoze reka ndabashimire namwe mwigoye mukavibujumbura mukaza no ngaha kandi mwarishe amatwi nsumira ngo mwarishe urumva namwe ni intererano mwatanze reka ndabibashimire yego kubivuga cyangwa kubandanya tubivuga cyo kintu nyamukuru ko ari abantu baba bafise aba followers iyo wanditse rimwe gusa atashira gahunda ni nkuko ufise calendrier cyangwa ajya bavuga ngo naka book note naga uwenzi cyongereza naka notebook cyangwa iki ni note vala ka note wanditse uribuka yuko hari ikintu nzokora umwanya hari abantu baba bashaka kuguma babivuga twe umunsi twabisohoye twarabisohoye abantu barabishize mu mutwe nimba twabisohoye nta mpamvu yo kuba ngo tuguma tubisubiramo antuka twabivuze ujya munsi nyene abantu preuve yari mwabonye abantu baje ni kuvuga yuko bashize mu mutwe gahunda twabahaye ego namandanya cyane izintara suivant la situation ihari reka dushimire n'abarongozi batwaye intara Ngozi kuko n'ubu nitirishuwa tuko turagerageza guhuza abantu malgré ikiza reka dushimire ubwa mbere abarongozi abajeje umutekano umuguverneur n'abandi bose abamustaneri bashoboye kuduha urusha tugakora iki kintu nabo nyene bari ngaha tukababonye yuko ibintu byagenze neza mu mutekano ntangere n'abantu bashwanye n'abantu bakubitanya amacupa reka twizere yuko n'abandi barongozi bo mu zindi ntara bazo duhurusha tugere ku kintu twifuza kuko si ikintu kibi kuko naho tuba turaryoherwa mugabo mu message y'ikiza dufise uhanye nitureka kuyicisha mu bantu
ikintu kimwe intumbero ya Bantu Boy ni intumbero niniya cyane, turafise imigambi myinshi cyane. Nuko ntitwavuga yuko dufise ubushobozi kurusha abandi bantu bose. Iyo tari kuba dufise ubushobozi kurusha abandi bantu bose, nk'ivyo twifuza gukora, antuka twari kurenga n'abantu ijana, ariko umuntu agereranya n'ukuntu n'ubushobozi, kuko twebwe nka Bantu Boy tucugurana na Bantu Boy, ikintu nyamukuru kwa kuvuga ati gufasha abantu bajya bose baba bafise talent badafise ubushobozi, ariko mu nyuma ni cyifuzo mugabo uje kuraba yandi udashobora kurekrita umuntu hama après abona yicaye imyaka 2 imyaka 3 utaramufasha aca tangura bya bindi by'imihari. Ariko twebwe mu burongozi bwa Bantu Boy nuko twobona amatala yose, kandi naho tugeze kugeza n'ubu n'ama sponsor menshi dufise. Siziko abantu baba bazi ko ngo dufise amahera menshi, mugabo twa dukora n'umutima, dukora nk'aba brother, dukora nk'abavukanyi, dukora nk'abantu dufise ikintu kimwe tugona twese. So saha Bantu Boy zogarukira, mugabo bizovana n'ubushobozi tuzoba dufise. Mugabo muri iki gihe turacafise ubwo bushobozi bwo gufasha aba bantu turi kumwe muri Bantu Boy. Bishitse muri kano kanya ubwo bushobozi bukaboneka, bikaba ngombwa ko mushiramwo umuririmbyikazi w'umurundi muri kano kanya, uburyo bubonetse ubunyene mushiramwo nkandi mu baririmbyikazi dufise. Iyo ni secret iwacu. Igihe na rekrita Double J warubizi, Elise Boy, Kiriku, Dramati, muzobimona. Ukuntu reka ndakubwira ikintu kimwe, Kiriko arakora concert ziwe, kandi n'umuntu apana nuko yaje Ngozi, yavuye Ngozi nk'imbobo agarutse nk'umustar. So ikibazo kurambaza sinzi wo kumwizera cyane yuko atashobora gukora igiteramo nkawe nka Kiriko akuzuza abantu. Mvona utegura kurambaza Kiriko arakora ama concert i Burundi, nuko ikiza cinjiyemo gusa, mugabo chaque vendredi niwo musani novuga yuko akora ibiteramo byinshi, tutangure parce que chaque vendredi yategereza gukora ibiteramo, urumva. So sinzi uri kurambaza nka piège cyangwa iki, nukuvuga yuko utamwizera. Moi nanje kugato kiwanje ndizera ko umuntu wese muri Bantu Boy ashobora gukora ibiteramo ciwe akinjiza n'abantu benshi.